turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mw'ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Turabona na cyo cyacu ca Yona igice ca mbere ku murongo wa 4 gushika ku 16. N'amajambo atubwira ivyabaye ikiyaga kiko kirahungabana casuriranye umuyaga ari mwinshi. Abari kumwe na Yona mu bwato bagerageza kwigwanira, barahama, barasoza, bafata ivyabo babita mu kiyaga, ariko biranka solution. Baragerageza gusenga, umwe wese yamaze Imana yiwe. Bari muri yo zuguru hari umuntu umwe wenyene wamenga ivyo byose ntibimuraba, yitwa Yona. Ngo aribereye ahantu yitekaniye yisinziriye. Umukuru w'ubwato aramuvuga ati, ni wewe wenyene umenga iriko biraba byose ntibikuraba, ni gute woryama ugatekana turi mu kibazo nk'iki gikomeye kigira gitwara ubuzima bwacu bwose n'ivyacu byose. Hanyuma baragerageza, mugabo nyuma aravuga ati, reka tugire ubupfindo, hagiye usanga ari umuntu hagati muri twebwe ari we yatumye bino vyago bihaba. Hanyuma bagize ubupfindo bugwa kuri Yona. Yona aramubwira ati, none nibiki habaye iki, wakoze iki? Yona arababwira ati, bamaze ati, urinde ukora iki, bite vyawe? Arababwira ati, jewe ndumuheburayo nubaha Uhoraho. Hanyuma yongera n'ababwira yuko yahunze Uhoraho, ngo baca bagira ubwoba bwinshi rwose cyane. Hanyuma aramubaza ati, none twokora kugira ngo ikiyaga gitekane? Ati, ni munte mu mazi kubera nimbira ko ari jewe Uhoraho ariko arabaziza. Ariko birabatera ubwoba, birabatera impuhwe kumuta mu mazi. Baragerageza kwigaragaza mu nkomezi zabo, ariko biranka. Mu nyuma aravuga ati, nta yindi solution isigaye, reka tumute mu mazi. Hanyuma urafata umwanya avuga ati, nukuri Uhoraho utubabarire, tugire ikigongo k'ibintu tugira dukore mu gutayona mu mazi, uyu muntu mu mazi utubabarire. Bakimuta mu mazi ngo ikiyaga kirahwekera, ngo maze abanyamahanga ngo barasenga Uhoraho, bamwosereza imibavu, ngo baratinya Uhoraho cyane. Iyi nkuru iri mu bintu byinshi cyane. Iyi nkuru ubwa mbere itwereka ingene bano banyamahanga bari kumwe na Yona baciye mu vyago byinshi kubera Yona. Ibi bitwereka ingene Yona yaratekanye, mugabo abamukikuje bose bari mu bibazo, abamukikuje bose bariko baragerageza. Ni igicapo c'ingene isi iri mu bibazo, isi iri mu ngorane kubera isi yononywe n'ivyaha, imiryango iri mu bibazo, ibihugu mu buryo bwa politike nta mahoro, imiryango, amashure, ubuzima bw'abantu ku giti cabo, abantu bari mu bibazo badashobora kwitura. Bagerageza kurondera solution mu nzira zitandukanye, kandi izo solution uko bahushegereka barondera solution nuko ibintu biba nabi gusumvya. Muga muri uwo mwanya wose abafise inyishu n'abakristo, abafise inyishu n'ishengero, iryo shengero rirasinziriye nka Yona. Jewe aya majambo anyibutsa ingene ari ikintu kibi gose yuko ishengero risinziriye, ishengero ridakangutse mu buryo bw'impwemu, ingene bifise inkurikizi ku bantu badukikuje badakijijwe bapagani. Ingene ivyo ari ubuhombe budasanzwe, gushika ku buhombe bw'ibihe bitazoshira, bw'imisha ipfa itamenya Imana kubera twebwe. Imiryango yononekara, isi irushiriza kononekara, kandi Imana yagenye ishengero ngo tube umuco w'isi, tube n'umunyu w'isi. Umunyu ni utuma hatabaho corruption, hatabaho kononekara. Umunyu barawukoresha kugira ngo ibintu ivyo kurya ntibigashe, barakoresha apana byo kurya ntibigashe, barakoresha umunyu kugira ngo igikomere gikire, barakoresha umunyu kugira ngo ibintu ntibije mwinyo, ntivyononekare, ntibitosekare n'ibindi nk'ivyo. Rero ishengero risinziriye bitera akaga isi. Ubwa kabiri, reka murabe ingene Yona atekanye, ariko ntatekanye ari mu kutumvira. Yumviye gutekana umuntu ari mu kutumvira. Ibi birabatubako kenshi, biraba kenshi. Umuntu akiha amahoro atariyo, umuntu agereza kwiremesha yuko atakibazo, ariko umuntu wese ari mu kutumvira
nta mahoro aronka, naho yoryama, naho yogerageza gufeza semblant, naho yogerageza agahungira mu bindi bikorwa vyinshi, agahungira mu zindi occupation nyinshi, akaja mu vyo kwiga amashuri menshi, akarera abana, akarondera uburyo, agakora n'ibikorwa vyinshi mw'ishengero, ariko imbere mu mutima urumva ko atamahoro ufise, imbere mu mutima urumva ko utanywanye n'Imana, udasabanye n'Imana, hari ikintu ufise utarishura, utaratanga inyishu ibereye kuca Imana iriko iragusaba mu buzima bwawe. Ndagusaba ibintu byose ugerageza kwinyegezamwo, kurondereramwo amahoro, ubireke. Amahoro ahari mu kugaruka imbere y'Imana, ukabwira ati Imana, nimba ari uri kuransaba bino bintu numpe n'inkomezi zo kubishira mu ngiro, nkuko Saint Augustin ahora asenga ati Imana, nukuri numbwira ico ushaka, ucuma n'inkomezi zo gukora ico ushaka. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku bijanye na Yona, ni kwitegereza ingene bagerageza kumubwira bati reka asiguye ikibazo ciwe n'ingene yahunze Uhoraho, aca avuga ati ni munte mu mazi, yarabizi neza ko bamutaye mu kiyaga acapfa, ariko kari n'akaryo ko kwatura icaha ciwe, kari n'akaryo avuga ati Imana mbabarira, nukize bano bantu na jewe unkize, ngiye kukumvira, kari akaryo keza. Ariko dusanga Yona atabikora. Yona avuga ati ni munte mu mazi nimpfe. Iki ni ikintu kibi rwose, bitwereka ingene Yona yari determine. Yona yari determine kutumvira, yari determine kudasubiza amaso inyuma ngo yumvire Imana. Birababaje nk'umuntu yitirirwa Imana, birababaje ku muntu yashizwe ku ruhande ngo yumvire Imana. Ikibabaje nuko igihe bamubaza ngo urinde, avuga ngo ndumuheburayo kandi yumvira Imana. Iyo nyinshi iratandukanye n'ubuzima abayemwo, kandi nabo bapagani barabibonye, kuko mu baca babwira ati ndahunze Uhoraho. Ni gute wohunga Uhoraho hanyuma ugaca uvuga ngo ndamwubaha? Nabo nyene baragize n'ubwoba, kuko mu mico yabo nta muntu yirevolta yagarariza ikigwamana. Abapagani barabibona, abisi barabibona ko tutari abanyakuri, abisi barabibona yuko ivyo tuvuga n'ingene tubayeho bitandukanye. Abapagani barabona yuko nahavuze ngo ndumuheburayo yubaha Uhoraho, munyuma avuze ngo mpunze Uhoraho, barumva ko ubwo butumwa ari ubutumwa bubiri butandukanye. Bene data, iyo turatanga double message ku bantu badakijijwe, bibabuza no kuza kuri Yesu. Igihe ivyo tuvuga n'ivyo tubayemo bitandukanye, ibi ntibifasha na gatonya, kandi abapagani bashaka kubona ko vy'ukuri hari ikibazo. Ikibabaje gusumba ivyo onye ni ingene Yona avuga ati Nopfuma Mpfa Hako numvira Uhoraho. Uyu mutima wo kutumvira ari umuntu yatoranijwe, yashizwe ku ruhande kugira ngo bumvugishwa n'Uhoraho, ni ikintu kibabaje gose cyane. Ngo baca batinya gose Uhoraho, baca batinya gose ora kubyo bamwosereza imibavu, ngo batinya gose Uhoraho. Iyo mvira abapagani bafatwa n'igitinyiro, baravye ibibaye, ariko Yona yarazi birenze ivyo abapagani bazi, ariko nta gitinyiro c'Uhoraho yarafise. Hari ikintu niyumviriye mu minsi heze niko ndaraba igitabo ca Yona. Yona yava muri Royaume du Nord, yava muri ya miryango 10 yo mu Bwisirayeli, bamwe batandukana, Salomo amaze gupfa bakaja ukwabo, indi miryango ibiri ikaja ukwayo muri Sud. Ahano hantu Yona yava kumara ibinjana hafi bitatu, myaka 300, ntibigeze bubaha Uhoraho. Kuva igihe ca Salomo apfuye ntibigeze bubaha Uhoraho. Abisirayeli muri Royaume du Nord ntibigeze bubaha Uhoraho. Ego Yona yari exception, ego Yona yaramanuka i Yerusalemu muri Royaume du Sud gusenga, ariko kubera yarakikujwe n'abantu bafise kahise ugarariza Imana, urabona ko nawe nyene vyari vyaramwandukiye. Ego byitwa tandukanye nabo, byitwa ko ari en avance, ari imbere gusumbabo, ariko uravye ari na influence nabo. Dushobora kuraba tukavuga ati je ndavyo bankikuje, ndavyo bankikuje, nukuri ndagerageza kumvira Imana. Ariko kandi waraba ku rundi ruhande ugasanga ibidukikuje, abadukikuje n'umuco udukikuje wo kwigenga, wo kubasinda bibazwa, wo kutumvira, wo kwigenga, uwo muco waramaze kutwandukira buhoro buhoro, naho twiyumvira ko twebwe dutandukanye n'abadukikuje n'ibidukikuje. Ndavye ibinkikuje nko mu mico y'abarundi, hari ibintu vyinshi tubona muri Yona ukavuga ati mbega vy'ukuri n'abapagani batinya Uhoraho, mbwa Yona ntashobora gutinya Uhoraho. Hari ibintu dukikuje mu mico yacu no mu Barundi, uvuga ati ibi bintu naho twitwa ko tukijijwe, twatandukanye n'isi, uravye neza hari igihe ubisanga mu bantu bakijijwe ukabisanga biri mu bubi budasanzwe. Nk'akarero, ikintu kijanye n'ubujyajya, abarundi barashobora kuba injyajya mu mico, ariko baja mwishengero ugasanga ubwo bujyajya bwaratwandukiye, kujya Yona yisanga ukutumvira Imana ko muri Royaume du Nord ko aramaze kumwandukira.
akaba umuntu adefiye Imana mu kutumvira ku rugezo ruturenze no mu bwenge. Niko natwebwe uravye mu ishengero abantu byo bavuze si byo bakora, uko biyumva si byo berekana, batanga igicapo c'inyuma gitandukanye rwose cyane nuko bameze imbere. Reka tuvuge ikintu kijanye novuga n'ubusambanyi. Naho tutakunda kubivuga, hari umuco w'ubusambanyi. Hari umuco w'ubusambanyi uhera kuva kera rwose mu mico yacu, kandi ufutswe n'ibintu byinshi cyane, imigani n'indi migenzo kumbura umunsi itagihari, ariko umuco w'ubusambanyi wabandanije. Ibiba mu ngo birarenze, ibiba hagati y'abubakanye birarenze, ibiba mu ishengero birarenze. Naho tutabivuga gose, iyo birinze bivugwa biba bimaze kurenza urugero. Mu by'ukuri Paulo yandikira abikorinto cari gisagara kibayeho mu busambanyi mu mico, muri culture bakikuje. Mugabo iyo culture yo gusambanyi y'Ikorinto yari yarinfluence n'ishengero ry'Ikorinto, ku buryo Paulo avuga ati mu ishengero hari ubusambanyi butobonekana no mw'isi. Niko yandikira abikorinto avuga. No bose uravye urugezo rw'ubusambanyi mu mashengero kumbure renze n'ibiri mw'isi. Ubwa gatatu, amacakubiri. Reka tubivuge naho udakunda kubivugira hejuru, ikintu c'amacakubiri kiriziziye abantu, haba mw'isi haba mw'ishengero. Uno munsi ndiko ndavuga kumwe hari umuntu aranyumviriza yabaye victime yo kuba marginalisé kubera ubwoko bwiwe, kandi ivyo bikabera mu ishengero, bikabera mu burongozi, bikabera mu baririmbyi, bikabera mu kubijanye n'ingere abantu bafashanya mu ishengero, bikaba kubijanye n'ingo n'ingere abantu babirana. Hari umuco, hari ikintu c'amacakubiri abantu bagerageza kuyeyemvya ko hejuru ariko batarakira. Waja mu ishengero sanga ahubwo uwo muzi ingene wigaragaza abantu babivuga ko mugabo birenze n'ibiri mw'isi. Ni vyinshi twovuga, ariko mugerageze murabe ingene Yona agarariza n'ibirenze abanyamahanga. Turabe nk'ishengero vy'ukuri ingene tubayeho. Iyi Imana idukanguye amaso, uravuga ati mbega Mana, igera nsigaye ndi mubi gusumba n'abapagani. Imana mu buntu bwayo ikatunagura, kandi tunagurisha umwana wayo Yesu Kristo. Yona nimba yisabiye kuja mu kiyaga ngo bamuterere mu kiyaga, ikiyaga c'uburake bw'Imana, ko Imana yari imurakiye, nuko yarazi ko ari umunyavyaha, nuko yarazi ko ivyo yakoze. Ariko hari uwundi yemeye ko bamuta mu kiyaga c'uburake bw'Imana, wewe atacaha yakoze, ni Yesu Kristo. Uwo ni bavuga ati ni muntu muri ico kiyaga, niwe yexpose ku burake bw'Imana, kubw'ivyaha vyacu atari ubw'icaha ciwe. Uwo iyo tumwizeye, peu importe aho ubugaraji bwacu bwageze bwo mu mutima, aradukiza, araduharira, kandi aratunagura. Tubona Imana mu buntu bwayo ibandanya irondera Yona gushika hizo munagura. Uri kuranyumviriza ushaka kumaza imyaka wita kukijijwe, mugabo ubuzima ubaye bukaba ari bubi gusumba n'ubuzima bw'abapagani. Ariko kandi warigishijwe yuko Yesu ari umukiza wenyine w'ubugingo bwawe, warigishijwe yuko Yesu yikoreye ivyaha ku bwawe, kandi ko wewe yitanze ngo agwe muri ico kiyaga c'uburake bw'Imana kubw'ivyaha vyacu. Numwizera agukiza ubugaraji bwose, arabuguharira yongere abugukize. Imana ikomeze imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo ku bwa Data.